vyakorewe uwahoze ari umukuru w'ibohero rya Bubanza Diomede Ryambabaje aherutse kubogozwa kuko yubahirije agateka ka zina muntu ka Florian Irangabiye akamwemerera kuba mu bajejwe ivyo gufashanya n'abandi bapfungwa bigatuma Florian Irangabiye yitwa ko atagateka namba yemerewe nka kiremwa muntu. Vyaramaramaje abo bose bari bazi ko ibohero atari kibanza c'agakengegwe co gutuntuzwa no guhonyangwa agateka kose ka zina muntu, ahubwo cari kibanza co kwiyubaka no kwisubiza mu nzira. Nk'uko icemezo casohorewe i Kampala mu mwaka w'1996 ku vyerekeye ingene abapfungwa bafatwa muri Afrika cahanuye ibibangamiye abapfungwa vyose vyarinda kuba bike bishoboka kugira ngo abo bapfungwa ntibatakaze ukwiyemera no kwibuka ko bafise ico bajejwe kandi bashoboye nka kiremwa muntu. Kubera rero Uburundi bwemeje iryo sezerano nk'ibindi bihugu vyose bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika, abajejwe iminyororo ntibari kuba bigira nk'abatazi ingene barinda gufata abapfungwa mu mabohero bajejwe. Abazi vyabaye kuri Florian Irangabiye baca bumva ko abajejwe ubuyobozi bukuru bw'ivy'amabohero bagomvye kuzanamwo politike mu buryo bamufata mw'ibohero rya Bubanza, kuko bari bifuje kurya mu directeur mbere n'abandi banyororo bose bari kumwe bomunena bakamuja kure bakamukengera bakanamutoteza. Diomede Ryambabaje rero ico azira niki? Azize ko yigenjeje uko bitegerejwe agasonera agateka ka zina muntu k'abapfungwa nk'uko ari kiremwa muntu vy'ukuri nka Florian. Birababaje ko abajejwe ivy'intwaro mu gihugu kuri urwo rwego bagaragaza kugezaho umutima w'amacakubiri n'ukwankana ari vyo nyene bashira imbere, aribo bari bajejwe gusanura no kubaka igihugu aho baherereye mu vyo bariko barakora. Aha rero hariho ibintu bashitseko aho bavuga ko mu bapfungwa bari hamwe mw'ibohero rimwe umututsi atakibanza hafise, bakanemeza ko ariyo ngendo CNDD FDD yiyemeje guhagararamwo. Ko niko Buramatari Cleophas Nizigiyimana yoba yahavuye ategeka mu nama ngo yabereye muri iryo bohero ku wa 12 Ndamukiza ko kuva ubu abahutu bonyene aribo bemerewe guserukira abapfungwa. Upfungwa si vumwe nk'uko abarongoye Uburundi bamwe bamwe bavyibaza, nk'abo bajejwe ibigenga amabohero canke uwo mu Buramatari. N'umwanya ahubwo umupfungwa abaronse kugira ngo yikosore, atekane mu mutima, yibuke ko akiri umuntu agifise agaciro n'akamaro mu bandi. Ni ukuvuga rero ko umupfungwa afise ivyo yize canke afise impano canke afise ivyo yakozemwo, ivyo ari vyo vyose vyubaka, yotegerezwa guhabwa uburyo bwo kubifashisha aho apfungiwe n'abo bapfunganywe. Aha rero twoshima cane
inyifato y'urya muyobozi w'ibohero rya Bubanza yari yiyemeje kugendera ku nzira y'amasezerano mpuzamakungu y'ivyerekeye ingene bafata abapfungwa, hakurondera kunezereza abamutwara bafise imigambi igayitse yanataye igihe. Muri ivyo vyose Florian Irangabiye nta kindi azira atari intwaro y'amabohero mu Burundi itubakiye ku neza. Iyo nzira yo gucisha ibiraba intwaro vyose muri politike nta kindi bizovyara atari guhonyanga. Iwacu mu Burundi amasezerano yose yoshize ku nzira igororotse ingene abapfungwa bafatwa mu gihe cose bapfunzwe. Uburundi buguma bwikumira, butwagwa n'abantu bashishikara guhonyanga agateka ka zina muntu mu nzego zose bajejwe. Aha rero turifuza gutera intege Florian, atakindi na kimwe azize atari guhonyanga agateka ka zina muntu kemewe iwacu. Iwacu niho honyene, ni mu bihugu bimwe bimwe bike kandi guhonyangwa y'agateka ka zina muntu womenga biremewe. Ivyo rero nivyo Florian ariko aracamwo. Ntadendebukirwe rero, ahubwo akomere, areme, agumane umutima wo gufasha abo biri kumwe ahari hose. Turamuteye ako kamo rero, tunagatera n'abandi bapfungwa bari kumwe nabo nyene baba bararenganijwe nkuko kwiwe, tukanagatera mbere na Diomede Ryambabaje. Bose tubabwira tuti muzokwame muhagarariye amategeko, muhagarariye ukuri, muhagarariye ineza, kuko umunsi uzogera ineza izotsinda ikibi mu Burundi bwacu.